Yes, yes. Ndabaramukije inshuti bakunzi banje, inshuti tubana kw'ishene. Je nitwa Daniel Mugisha. Nshaka twigire hamwe vya bintu mwumva ku matwi ngo umuntu ashobora guca amafaranga kuri réseaux sociaux, ngo umuntu ashobora guca amafaranga kuri YouTube canke Facebook. Hari abavyumva nk'umugani ariko birashoboka. Mu vyumviro ngenda ndabona mu makomantere iyo nabigishije ibintu nk'ibi, abantu benshi bavuga ngo jewe ivyo bintu ndavyumva nk'umugani, sindigera mbona umuntu yaciye. Birumvikana, eh, ntawumenya ico atize. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro kigufi, ngomba nakubwire ukuntu umuntu ashobora guca amafaranga kuri, ariko nocanga YouTube na Facebook, ivyo twara umwanya munini. Ariko ntaravuga byinshi, Facebook biragoye gusumba YouTube. Niyo mpamvu ngomba ko twiga kuri YouTube. Abantu benshi baratinya kugura amayinite ya YouTube kubera ko ata kintu bariko barinjiza. Abantu benshi baratinya gutangira urugendo rwo gukorera amafaranga kuri YouTube kubera ko bigoye, kandi biragoye. Ntarakubwira uko bikorwa, amahirwe niwe yiha gushirako video nyinshi kuri YouTube kandi zikoze neza. Kuronka YouTube ushobora kuyikora na telefone yawe, wabanje gushira video mu telefone, hanyuma ugaca uyifyonda ukayisharinga kugira partage, ugacagura ka option ka YouTube mu gihe wagatereshereje mu telefone yawe, ugaca wuzuza ibikenewe byose, ukaba urose YouTube. N'ubundi munsi washize telefone video na telefone ubikora uko nyene. Canke ushobora kwegera abantu bafise turiya tuzu bakoreramwo imiziki, canke bafashe ibindi bintu bijanye na internet, bakagufasha kuyugurura, ukabariha udufaranga dukeya cane. Ntabwo bari menshi mu marundi, n'ibihumbi na 200 ushobora kubitanga bakabigukorera, canke 10 canke 30, mugabo bikagenda neza. Iyo ufise Gmail ya Google, ufise YouTube ko usanzwe, icyo gisigaye no kuyemeza gusa. Reka dukomeze. Ah, nari kuza live ariko ntivyakunze, nkoze video kugira ngo ndabasangize. Ku bantu mushaka kumukurikirana inyigisho zanje canke ibiganiro ndabashikiriza, muje kuri Facebook wandike Daniel Mugisha, canke kuri YouTube wandike Daniel Mugisha. Baza kubona isheni ifise aba subscribe aba azoba ari jewe. Ni gute woca amafaranga kuri YouTube? Ubwa mbere wuguruye isheni ya YouTube, ntibisigura yuko iyi sheni wuguruye ica itangira kuguha amahera. Inyuma y'urugamba rwo kugurura iyi sheni ya YouTube harakurikira urundi rugamba rwo gushirako ibintu bizotuma ugeraho uronka uburenganzira bwo guca amafaranga kuri YouTube. Nta YouTube nimwe iriha n'iyitariha. Iki kibazo abantu bama bakimbaza, ngo shaka ngo unyereke ngo ukuntu bugurura YouTube iriha n'iyitariha. Nta YouTube nimwe iriha n'iyitariha, zose zirariha. YouTube ni imwe, ahubwo iriha gute? Umaze kugurura ishene yawe ya YouTube ukayishira ngaho, uca utangira gukora video zawe. Ndasubiyemo, zawe, apana video watoye kwa Daniel Mugisha, canke hatoye muri WhatsApp, canke hatoye ahandi hantu. Iyo video kuyishirako ni nko guta umwanya. Ndasubiyemo, fata telefone yawe wifate video, hanyuma video uyishire kuri ya YouTube yawe ukoresheje uwundi muntu. Nta mafaranga uzoca, ahubwo uzosanga YouTube yabonye kuri koresha iby'abandi, niyo sheni yugare. Hano rero umuntu bafise itama ryo guca amafaranga, iyumva adafise uburyo yokoramo video akaronka ibyo abwira abantu bizomugeza kw'intambwe, yogomba akabikora no mu mutwe. Gira amahoro.
Tuje dukomeza. Uko ushirako video kuri YouTube ni kuronka amahirwe yo ko abantu bamenya YouTube yawe. Ushizeko video nyinshi, sheni yawe iramenyekana. Ushizeko video nziza, sheni yawe iramenyekana. Udashizeko video ntawuyimenya. Nk'akarorero, uyuguruye ubu nyene canke ukayugurura ejo, ugashirako video imwe, ishobora kurabwa, ni gake ishobora kurabwa bivana n'ivyo yashizeko kumbura abantu bakabikunda. Nk'umuntu akaja kuri YouTube akarondera ngo je nuguriye sheni ejo, ngo none ngo ngiye kuri YouTube ngo ndandika ngo ndi Uwimana Pascal, hanyuma ngo ya YouTube ntiyiza ngo sindayibona. Ntiwoyibona nyene kuko ntiramenyekana. Banza iyo sheni warose uyishireko video imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, zitandatu, indwi, umunani, icenda, cumi kuduga, kandi ukora ibintu vyiza bikurura abantu. Hanyuma uze urabe yuko ya sheni yawe itamenyekana. Hari n'ikibazo c'abantu bakunda kunsanga inbox bambwira ngo dufashe turonke ama views, dufashe turonke abasubscriber ni ubiha, ariko ushobora no kubagura, mugabo kubagura nta nyungu irimo, bisumba ko wokora vyiza bakabikunda bakizana. Abasubscriber ni ubiha gute? Ukoze video nziza irabika neza, canke irimwo ubutumwa bwo kwigisha, canke irimwo ibintu vy'ubujandandaji bikurura abantu, canke irimwo ibintu vy'amaratiro, sinzi, bivana n'ivyo wahisemo kuko ntawe akubwira ivyo ukora. Umuntu akora icyo ashaka. Gusa ugakora iki iwawe, ugafata telefone yawe canke kamera yawe ukagenda ugafata video. Iyo video uje kuyifata ugaca uyishira kuri YouTube yawe, n'ubundi yoyitora iwe bakayishira iwe ntakimubarira, wowe uguma uri nyeneyo kuko yoshizeko imbere y'igihe. Mugo nk'ubu uyifashe ugaca uyishira muri WhatsApp, abandi bakayitora bakayishira kuri YouTube, nawe ukazoca uyitora ejo ukayishira kuri YouTube. Abayishizeko ubwa mbere nubwo ari wayifashe nibo beneyo. Aho rero murumva yuko video umaze kuyitunganya uca uyishira kuri YouTube imbere yuko ija ahandi hantu. Ikindi nababwira, uko urabwa cane kuri YouTube niko YouTube ifata ya sheni yawe ikayisuggestinga abandi bantu, ikayereka abandi bantu bariko bararengana kuri YouTube, bagiye kuraba aka video, bagiye kugira, bagaca babona ya video yawe, kubera ko wayikoze neza, abantu barayikunda, barayiraba, barayitebako. YouTube nayo ihava ikibwira ati uyu muntu Mugisha yashizeko video, turabona abantu bariko barayiraba ari benshi cane bakayitebako. Ayo mahirwe rero no kugenda urayaronka yuko iguma iduga hejuru. Ngo ushizeko video ntibayirabe, by'ukuri nawe uravyumva. N'ico gihe nta kintu heza ngo uronke kijanye na views canke YouTube ngo ikugirire promotion utayibisavye. Yego, hari ubundi buhiga bwo kugura views, ariko ivyo vyose vyo kugura ntaco bikungura, kuko twe dukeneye kugira ngo tumenyekane, isheni yacu ivyo bintu bivyizane baze kubiraba. Ni ukuvuga ngo banza kwiga rero, kora projet wiga uvuga ati je ndarabona ndafise ingabire yo kuvuga ijambo ry'Imana, ndumva no bitangura. Uce bitangura ejo mu gatondo, tangire gukorera kuvuga ijambo ry'Imana, wifate video ushire kuri YouTube. Ndabona ndazi gutwenza abantu, batoke mu gitondo cyo ndabyuka ntangira gukora comedy, utangire uvuge utwenza abantu. Okay, ndabona ndashobora gukora amakuru, ndashobora gukwega abantu, tangira uvuga amakuru, hanyuma ugashira kuri YouTube. None kwifata video uvuga amakuru canke uyasoma kumbura mu binyamakuru vya RFI na France 24, ivyo konera koko. Hanyuma ugafata aka video rero ugaca ukemeza ugushira kuri YouTube. Abantu barabiraba kuko hari umuntu adakeneye kuza gusoma, hari umuntu ari mu kazi ariko arakora ibindi bintu, agafata agashiramo ekuteri mu matwi, agafyonda kuri YouTube, agaca abanumviriza amakuru yawe. Hano rero nabwira uburyo ushobora kuronka YouTube. Ivyo guca amafaranga rero ngomba ndabidubweko. Umuntu aca amafaranga gute none? Ku rwego turiko duhejeje kuvuga, muragumva ko n'urwego rwa mbere. None umuntu azogera haca amafaranga gute? Guca amahera kuri YouTube ntivyoroshe. Hari abantu bibaza mushize kuri video umuntu anoha $100 by'amadolari ngo 50, oya. Ushobora gushirako video
ukaronka ubusa n'ibice bitanu, canke video ukayishirako ukaronka idolari rimwe, canke ukaronka ubusa, birava n'ukuntu utarabwe. Nk'akarorero, udashoboye gushirako video kugira abwa n'abantu ibihumbi bitanu, ntuzoronka amahera menshi. Ariko ushirako video bikabwa n'abantu guhera ku bihumbi bitanu ku munsi, ibihumbi 10, aho vyogenda neza. Ibihumbi 100 mu miliyoni, aho ni sawa miliyoni views. Ushirako video bikarabwa n'abantu bari musi y'igihumbi, nta mahirwe ufise kuzopfa kuronka amahera angana n'ijana ku kwezi y'amadolari. Oya nukuri niyo ukora buri munsi. Ariko reka turabe ukuntu bigenda rero. Kugira ngo uzugere aho utangira guhembwa amafaranga, hari ibintu bikenewe. Ya shene wuguruye birasabwa ko uronka abantu bagukurikira, ugakwiza n'amasaha akenewe kugira ngo uronke amafaranga. N'ibintu bibiri, hari ibintu bita watching time, ni kuvuga ngo za video gushirako abantu baraziraba bakazitebako, iminota ikaguma yikusanya ikozokwira ibihumbi 4. Umaze gukwira ibihumbi 4, umaze kugeraho ushobora guca amafaranga kuri YouTube, kuko ya masaha bayakwije. Ikindi cya kabiri nababwiye ni ibintu bibiri, ni abasubscriber canke abantu bakoze sabone 1000. Iyo wagiriwe ubuntu ukaronka abagukurikira, ukaronka abantu bakora sabone bagashika 1000, n'ayandi mahirwe uburose azogufasha gukwiza ibisabwa n'amategeko. Ibintu bibiri bikwiye, nta kindi gisabwa. Ibi bintu ndakubwiye ntuzobirondera mu myaka 5, mu myaka 4, bikorwa mu mwaka umwe. Ni ukuvuga buri mwaka YouTube iraza ikaraba mu mwaka, basanze we umwaka warenze utarakwiza abantu 1000 n'amasaha 4,000, ivyo wakoze byose bica bivako bikazaba 0. Ayo masaha agakoroka, ugatangira amasaha mashasha mu wundi mwaka. Bisaba ko ubikora mu mwaka rero, bigahena n'umwaka wabikwije. Ariko abasabone bo bakwiye 1000, nta kibazo. Niyo baba bakwiye 1000 mu mwaka, bakazogaruka mu mwaka uza bagasanga bakwije amasaha 4,000, aho bazoguha bwa burenganzira bwo kuba monetize. Babuguha gute? Cyabwiye ibintu bita monetize, ntituragera ku bijanye no guca amafaranga ahaja n'ibindi. Kuvuga bamaze kubona ko kwije bisabwa n'amategeko, bakaguha monetize. Muri kajya kantu ka YouTube nyene, urateresheje akantu bita YouTube Studio mu telefone yawe, hari ahantu bakwereka ufyonda ukagira ibintu bita ku applying, cyangwa gukora apply, gusaba kuba monetize. Niho kuvuga ngo jewe mu app ndabona ko narose ba bantu bakenewe 1000, nabonye n'abandi bantu bakenewe amasaha akenewe 4,000. Reka rero nsabe hahantu baguhaye ugaca ufyondako, ugaca kwereka ama steps, intambwe ukurikiza kugira ngo uzugere hahantu uza gusaba, uza kuzuza. Ni kuvuga ngo ubwa mbere bakubwira ati hari ikintu bazoguha kizotuma biboneka ko wemewe kugira ngo uce amafaranga. Icyo kintu kiva hehe? Umaze gufyondako baca bakubaza ati urafise AdSense? Ugasoma, urasoma, biba biri mu Congereza, Français sinzi kimwe wumva, mugabo mu Kirundi nta bihari. Urafise AdSense? Iyo AdSense rero ni urupapuro rutangwa na Google. Hano hantu turiko turakora kuri YouTube nyene, turiko turigisha, ni nka certificate. Ikintu bita AdSense ni nka certificate baguha, bakurungikira ahantu hose uri mu gihugu cy'u Burundi. Igusangaho, ushaka gutanga adresse gusa, icyo gipapuro kikazogusangaho gutyo. Icyo gipapuro kigusanze aho hantu, uba ufise amahirwe yuko winjira abantu bahembwa amafaranga. Umaze gufyondako barashobora kubaza adresse y'ahantu bani, byose ukabyuzuza sawa. Hanyuma bagaca bakurungikira, ubwa mbere bakabanza bakagasuzuma ko hahantu bavuga ko kariho, kuko ico gipapuro ntibashaka kirungika batabanje kuraba iyo diplome dufate canke certificate yuko wakwije ibisabwa n'amategeko. Ntibayikurungikirayo batabonye ko kamene iyo adresse watanze ariyo. Barabanza bakarungika ikete riza ahantu, aho ni muri Irelande. Rero riva muri Irelande rikaza aho hantu mu cicaro ca Google, kikaza n'aho hantu bavuze. Iyo kode iyo bahashirimwo ibanga kode,
iyo kode bakubwira ati biba vyanditsemo, uca ugenda kuri website hamwe nyene hahandi basabira, hari ahantu uca uyishira, hanyuma ahantu ushitse iyo kode bagaca babona ati okay, ya kode twamurungikira yamushiriye, reka dusubire tumurungikire ya diplome rero. Bagaca bamekinga sure ko uri wa réel, bagaca barungikira ya diplome. Aho rero ubwirizwa gutanga adresse tomoye, amazina yawe, noe preno, iciyongereyeko. Hano turi muri procedure yo guca amafaranga. Baragusaba banki yawe ukoresha Easy International, za banki zishobora kurungikanira amafaranga mu buryo bwa IBAN, ukaja muri KCB, Bankobo, Equity Bank, canke Interbank, Ecobank, kuguramo konte. Hanyuma ugaca uzana bya biharuro by'ibanga vya konti ukabishiramwo aho hantu, kugira ngo nibagira kuronka amafaranga azove kuri ya diplome baguhaye canke certificat ya licence, aca agenda ashike kuri ya boro yawe ndakubwiye ya banki. Aho rero murumva yuko tugeze kuri ibimaze kubikwiza, tuba tugeze aho dutangira guca amafaranga twicaye. Iyo utabikoze gutyo ukihendamo ikintu na kimwe, ntibaguha amafaranga. Icitonderwa ni giki? Bino bintu vyose ubwirizwa kubikora uko nabikubwiye, ubikoze mu muco utabeshe. Ushobora kubesha ngo ni Kigali uri mu Burundi, kuko no muri AdSense urashirako location y'ahantu uri. Izi banki ziba zanditseko amazina yawe, vyose birahura. Gutyo rero ubikoze neza nk'uko, baraheza bagatangira kuguhemba, ugatangira guca amafaranga kuri YouTube. Nababwiye ko ntabifatanya n'ivya Facebook, vya Facebook bivuga hanyuma, ariko Facebook biragoye, ndabibabwije ukuri, iza kwikorera ibya YouTube. Ntabishoboye ukagomba ukitekerereza n'amafaranga woca. Hanyuma abantu bibaza ngo namambara muri commentaire ngo umuntu ashobora kugira konte zingahe za YouTube. Ushobora kugira konte ushaka, nk'ubu nimba ukina comedy ushobora kugira umugwi ukina comedy, ukagira iyindi konte nayo ikina ushirako ibiganiro by'ijambo ry'Imana canke ibiganiro bijya vya entertainment, canke ukagira isheni ukorera ko ibintu by'imiziki. Ico gihe izi konte zose ushobora kuzigira ari zibiri, ari zitatu, ari ziwawe, kandi bikagenda neza. Nuko rero umuntu ashobora gukorera amafaranga kuri YouTube. Abantu ubu ndavyumva ku matwi, sinari nzi yuko bishoboka. Birashoboka, ariko umva yuko ndasubiramo ko ndaziragoye kumva pe. Ibintu bisabwa ni gukora video yawe ukayishira kuri YouTube yawe, isheni ya konte yawe ya YouTube ukayishirako. Ntihakenewe ko ushirako video y'abandi bantu. Ikindi kintu, ushirako video nyinshi biguha amahirwe yo kumenyekana. Ikindi, ibisabwa utabikwije ntuhembwa. Ariko nibagiye, umuntu ahembwa ngahe? Ivyo bimenye utanguye, nababwiye kwanza ukuntu bigenda. Ushizeko video ntirabwe, nubwo wakwije bino bintu, ntibisigura yuko ucuronka amafaranga. Kugira ngo utangire guhembwa, ya mafaranga ngo aje kuri ya certificate baguhaye, za nimero, hanyuma amafaranga ave kuri ya certificate baguhaye, niko nayise ni AdSense, mubone kugira uvyumve kumbure ko nobigereranya. Kugira ngo amafaranga azove harya hantu certificate, ave kuri certificate AdSense agende kuri konte, abwirizwa kubanza gukwira 100. Ni 70 canke 100, 70 canke 100. Ayo rero amaze gukwira 100, uba umaze kugira urwego rwo gutangira guhembwa. Iyo utarayakwiza
ushobora guhembwa. Nimba ugomba kumenya ibintu byinshi, genda kuri YouTube yanje, wandike muri komantere kuri video yose, nzoca ndakwishura, ariko na email yanje yandikiye nzokwishura. Ariko kandi ntuze kumbwira ngo ndakwigishe kuri WhatsApp. Reka ndaguhe WhatsApp yanje, ariko WhatsApp yanje nzoguha link iriko video nigishije, kumbure ndende cyane gusumba iyi. Hari igihe usanga ubisobanukiwe gusumba, kuko uyu munsi hari igihe usanga nigishije kumbure nyarutse. Ni ukuvuga WhatsApp yanje wandike akamenyetso ko guteranya 358 46 58 31 314. Ndasubiramo akamenyetso ko guteranya 358 46 58 31 314. Yes, my WhatsApp number. Uvuga nyandikiye, ntuze kumbwira ngo nsobanurira mu bijanye na YouTube. Haba hariko message nk'ibihumbi 5. Urumva sinashobora gusigurira umwe umwe, kiretse atacyo nkora arivyo nihebeye nkirirwa nsigurira abantu. Sinza gusigurira. Ntuze ubona urandika ivyo bintu vraiment. Ahubwo gusa nibagira Imana nkaguha link uzo gutomboye. Kenshi wanditse ivyo mbere mbona kuri kurafyina no kuri, kuko nawe ntuburi ko hagacira ikintu cy'umuntu yakwigishije, kuko muri video ikubiyemo byose. Wabyumvise uko nabivuga ko wowe ugubisheni ni telefone yawe, ushobora kugura telefone yawe cyangwa kugenda kuri bajya bafite imashini bakakugururira ukabariha, gushirako video yawe ntushire kwiyabandi, maze gukwiza abantu 1000 bakoze subscribe na watching time amasaha 4,000. Aho niho uvuga ati ndakuze ngomba ntangire gusaba kwa monetize. Icyo kintu bita monetize rero, bakakumonetiza bakaguha AdSense ikagushikira, ugatangira kugura banke, ugatangira gushaka video, urose views nyinshi ukaronka menshi, urose views zikeya ukaronka makeya. Utabikoze gutyo nta mafaranga upfa warabonye mu buhinga ngurukana bumenyi. Bisaba gukora cyane, amahera ya YouTube itoro dufaranga duke, video dusente akayero kamwe 2 3 gushika uzokwiza 100 kubanza ku kiberiyaje. Ariko ushobora gukora video imwe gace kubwira mu 100 nk'umukoze nk'ivideo ikabarabwa nk'abantu mu miliyoni, ari video nziza ushobora kubita $500 y'amadolari mu video imwe, $500, imiliyoni 2 z'amarundi mu video imwe vraiment. Niyo muntu ngomba gukora kubera iki. Ariko ushobora kubona ku video nturonke n'inoti y'ijana y'amarundi, numva biravana rero. Kandi never give up, utangiye gukora ukabona ariko bararaba uhindura strategy zo gukora ibintu abantu bakunda, kuko ushobora gukora video imwe 2 3 4 5 bazikunda, mbwa ya gatandatu bakayikunda kandi igakigupfiriza iyo ukeneye. So rero urambiwe bikunaniye, nuko vy'Imana by'uwihanganye. Wogira ikibazo urabaza yandikira ariko email ngaho yanje danimugisha57@gmail.com canke izo telefone babwiye plus 358 46 31 46 58 31 314 plus 358 46 58 31 314. Daniel Mugisha, murakoze. Kuniye kunsura no kuri Facebook ukandika Daniel Mugisha urambona ariho hose.